sikia sasa kandi wewe kera wari ufise umutima mwiza. Bro. Tuongere kwanza. Kandi usa na kirungo ndabigutuye. Nasubiye kuvuga ngo ndagusabye. Basi uri mwiza. Tuongere basi kidogo. Sikia kwanza wasi. None wewe uri umukinyi wa film. None uri impumyi. Ndabona. Urabona? Harura turaba. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Nije nzabo nkunda. Ukunda benshi nagira ukunda umwe. Nije ndamuzi. Ahari atahari nije ndamuzi tu. Vyarashiritse tu ndahava. Ndagwa novuga naraguye mu bisanzwe. Ariko maze kugwa sinifuza ko mbandanya ndi naraguye basi ndashaka kuvyuka kwanza. Nkuko urabona ko tireti yugururutse je ndabikubwiye yugurutse. Mu misi yahera narifise novuga ubushuhe burenze. Yatumye vyara kare, mvyara nkiri muto cyane. Kandi wavye imyaka ingahe? Navye mfise 16. Vukiga hino nyene Gitega? Ego. None Gitega ifise komine zingahe? ASE TV, every story matters. Yes, hello ASE TV fans, murameze bien, je meze fresh. Nkuko mubizi ni wa mwana wanyu avumbura abikora bien nkuko mubizi kandi ndi mu ntara ya Gitega aho mazi iminsi ndi kumwe n'umudada mwiza cyane ntanazi yuko dufise kamera rero. Urabesha ibintu biza kugenda bien, murabizi yuko abantu b'inzobe bagize ijya ni kamera system meze neza. N'ikiba. Sawa kwa. Urugendo rwose twafatanye barubonye. Nubwo nkuri sanu, nubwo gira iki. Nyine barabizi. Shaka. Kweli. Bekana nivyo sha. Sikia sasa kandi wewe kera wari ufise umutima mwiza. Bro. Tuongere kwanza. Kandi usa na kirungo ndabigutuye. Nasubiye kuvuga ngo ndagusabye. Basi uri mwiza. Tuongere basi kidogo. Sikia kwanza wasi. None wewe uri umukinyi wa film? Sishaka. Uri umukinyi wa film? Basi tuvugane gatoya gusa. Gatoya kandi uraberewe cyane. Bekana nivyo kwanza, bekana nivyo. Dukore gusa gatoya kagani. Bekana nivyo no. Basi ndamutsa vyonyene ca ndabiheba. Ndamutsa basi. None nekubeka abantu mudakunda babavumbure kandi uraberewe ntusa nabi. Sishaka. Basi dukore tuvugane gatoya gusa. Tuongeye kidogo basi. Nibarana kubona imbere ya kamera. Tuvugane. Ingene byo bijama kuraba. Ni bon ariko meze neza. Ni sawa. Basi reka kunshavurira vraiment c'est. Ndagusavye mabuja kandi uraberewe cyane. Merci. Uvuga nka wa muntu ari muri ya ndirimbo ya Charnice. Shakoza cyane ureke hari gishasho bunzani. Ngira kwanza ivyo waruje kumbarira hanyuma. Mbojewe kwanza banzume karibi wanyu Gitega. Karibu. Hajya bahita gute hariya tuvuye. Cengana iko ndarengana nta. Ariko meze neza. Ni bon. Ndashima. Hajya bakwita gute amazina yose. Nitwa Irankunda Florence. Igiki cyatumye prefera gukina film? Narumva nyene bingyoheye tu. Jero ndo umuntu nkurikirana bon abashoboka sinuvuga bose ariko iyo ababishoboka nkabamenya bose no bakurikirana ariyo mpamvu iyo ngeze hano ndibuka nka meditati narabonye nakariko aractinga canke iki ndifuza gukorana nawe ikiganiro kugira ngo tumumenye n'abafana banje bamumenye sivyo none ubu nizere ko ataco bitwaye tukumenye n'abafana bacu bakumenye basi. Ego. Florence mana nahora numva bakwita ngo ni Fofo. Ego. Beriki Fofo. None uri impumyi. Ndabona. Urabona? Harura turaba. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Urabona vyave ariko uratawe impamvu bakwaje kutabona. Oya sindabitahuye. Je nabonye ahantu image ngo ntubona nimba ari kurigirisha kugira nturihide n'inzu. Yari cinema man. Musanzwe urabona. Ndabona bro, ndabona. Maziye kingana gutangiye gukina film. Ndamaze nk'imyaka 2. Wifuza kuba nkande muri film mu Burundi no hanze? Umwe wo mu Burundi n'umwe wo hanze y'igihugu. Ndashaka kuba jewe nyene mugabo. Igari ubundi wewe nyene. Ego ndabizi ariko basi sishaka kwigereranya n'uwundi muntu no. Ndashaka kubi uwundi muntu kandi akomeye cyane muga ku giti ci wanje nyene. Umwe turi kurakoresha kugira ngo bizoshoboke n'uwo. Ndiko ndakora tu kandi ndazi ko ndiko nkoresha ingufu nyinshi.
Ego. Urazi Kirundi cyane cyangwa Ndavuga Ikirundi cyane kuko ndi umurundi. Harya alegre mu Kirundi niki? Mbabarira ndeka. Oya nibisa none uzi Kirundi cyane. Ndakizi. Bisigura cyane. Shaka Ikirundi cyiza ari abantu bacavuga ngo uzabumva ngo nkuboze bamubwira ngo ibishoze mwene muki. Mu Kirundi cyiza. Babarira. Basi nshaka no kukimenya nanjye ntacyo nzi. Kamwe konyene sinsubira basi. Ariko rema ko ari mu buzima busanzwe bibaho kandi ari ibintu bisanzwe. Ego. Bisigura ikiri mu Kirundi. Ntumbwira ibishoze sinza kucemera ico sinzi niyo mwagikuye. Kwanza wabaza no kunwenza ndeka bako. Ndakwigize. Basi uri mu bakobwa biyemera ku buryo batotwitinya kwivuga. Wapi siniyemera. Gusa ndiyemera nyene ku giti cyanje. Ndiyemera mbwira imyaka ufise. Akamaro ko kuvuga imyaka yanje. Imyaka yanje nije ndahitse n'abavyeyi banje tu nta wundi. Basi uri muremure uri mugufi. Ndi mugufi ndiyizi. Mugufi cyane mugufi bukebo. Ndi mugufi cyane. Uri komanda. Oya kamanda ndabusumba. Okay sawa. Imyaka ariko urakwiza nk'imyaka 20 basi. Reka kumbaza ivyo rekeye imyaka nta mukobwa yivuga imyaka kwanza. Muri leta civile nawe uzovuga. Kwata yivuga. None ugomba unjane yose. Naona waje imyaka. Ushaka gutwara? None ugomba unjane. Seriye tugende. Uri ready? Sana cyo mfise niyo tuzogabura. Wapi? Nana kimwe tuzogabura. Uyu mugufi turareha none nka wewe. Si ayo sasa. Je turareha. Ndahujya amenyo mu mutwe. Oya ntaco. Ndi mugufi kaba mugufi umva ivyo bintu vyara. Bare. No. Izari inkuru tu. Nije nzabo nkunda. Ukunda benshi nagira ukunda umwe. Nije ndamuzi. Ahari atahari nije ndamuzi tu. Ego. Umuntu atabura kuri umuntu kuze akumva wanse kwishura akantu nkakarya vraiment yo vyakira gute. Oya ni kubera nawe wacubishiramo ibindi bintu. Gusa nyene wanashima byari mu nzira nziza niwe wabitawe gute. Wabeshizemo ubuseriye bwinshi tu. Oya. Gusuri mwiza kandi cyane. Merci. Nazogira umbe bibashizwe kansaba nimero yawe nzoyitange. Oya. Nzoyitange. Cyangwa nzorira kukubaza. Sinange nimero yawe. Uyitanze kugira habiki. Ndashaka abagenzi. Uko natwe turabagenzi ubu. Wapi ntibiba bikenewe. Oya. Eske kubera iki filme dufate filme zo mu igitega zitari ku rwego nk'ugwibujumbura ni kubibaza ko kubera je sinzi impamvu nibaza sinzi ko ari twebwe tutaratera imbere sinzi yuko batazibona abantu sinzi ivyo ari byo ego ibi bimwe mu bintu bituma ibikorwa byose bitera imbere yaba abaririmbyi amafilme abakomedie ibiganiro donc ama interview menshi arafasha umuntu bakamumenya sivyo no je mfise abafana 10 bakakubona iyindi televiziyo ifise abandi bafana 5 bakakubona uburuko uraboneka ku bantu benshi biratuma ejo n'icyo ukinye bashobora kucitabira bivanye kandi nuko bakuzi nivyo ubategurira niyo mpamvu yo tubavumbuye twe ntumbero si kubavumbura ku nabi cyane ndazi ko naje mvumbuye ndababara vraiment ariko intumbero tuba dufise c'est juste tuba dufise intumbero y'umuntu kwanza twebwe ubwacu tumumenye neza n'abafana bamumenye kugira n'ibikorwa bari kara kuko udakora ikintu kimwe no kuvumbura niyo mbona kuvumbura bigende gute kire turi mu hotel je hari igihe nisaza nkisanga gusanga kimya kimwe usubona rabihevye nuko nanje ntazijamo ego nta narimo aya nishimwe urushengero rarutse oya Sinyimana uramaze kubatizwa ariko narabatije ishingiro bagita gute basi kitwa Samsey si wabatirije vugishwa Sinyimana uvuga ati mana ndagutinya kugiye muri vyinshi none nibiki kubera ko uhambaje warunziho igajewe ndondera umuntu nzi ntahura simbeshe ndizera ndarahiye yabatirije muri urushinge si wabatirije narahasengeye ndakuvumbuye narahasengeye from ego ASE TV, every story matters. Sasa ndamwitaba. Okay. Kubera ko batirije ngaha utakihaza. Waraguye karanyanyaye cyangwa vyume. Vraiment novuga ko naguye. Ariko ndiko ndavyuka. Umunsi wa nyuma kuvyuka ni ryari? Oya naravyutse.
ndiko ndaza bukebuke ikintu cose ugenda bukebuke rimba no muri korali nararirimbye byose baziko ndabizi gute no kandi tuvugishwe sijya mbere duhuye no munsi ego ndi imbere y'akarimbo kamwe aririmba muri korali gatoya gusa je ndakwizeye kandi none wavyutse ndagufashe ariko njara kure bantu ndindi cyangwa turindire uje muri mudaza kukagira akarimbo kamwe mukukunda kandi urazi kuririmba n'abavyize narasengeye nararirimbye baguma kugira umushefu wa korale vraiment turabiheba narabatije gusa nyene vyarashiritse tu ndahava ndagwa novuga naraguye mu bisanzwe ariko maze kugwa sinifuza ko mbandanya ndi naraguye basi ndashaka kuvyuka kwanza kandi bavuga ngo kugwa si bibi bibi ni kugwa ukaherayo ego nene baremera akaluja leve ngaha ntaco bitwaye oya ntako bemera bizosaba cugaheba nzo ndagaheba bivana nico ndiko ndashaka gukurikira ndabiheba rego mukurikira iki mabuje cyo vyumva nawe mba vyarashitse nkagwa nkabashaka kuvyuka bisigura yuko ngomba gukurikira Imana uzocheba filme cyangwa uzoguma wikinira nyene filme urazikina mugabo umenya uburyo uzikinamo yego uraje mama navuze ko usana kirungo ntusubiye ngomba ndabihugiye bwacu ndabiheba ahubwo ngoma ndanagusaba nimbabazi bwana kuko je kirungo sinzi bamuhora baramwanga ubwo ruziraga mana sindashaka kuvuga kuzi kurunga ahubwo ufise look afise muri iyi minsi mu mutwe nk'ivyo ntavyonzi kubera nta nuwonzi ndamwumva uko ndagize chance mpora mbona utu video twe kenshi muri iyi minsi rero niyo look afise rero nanje kubera ntarambona face to face navuga ati petit turi muto ndaruhevye narukonde ndamutse tu sishaka kuwumva nyene ukubona umengo ruraremereye banigana reka turuhebe basi ndakwita umurimi ego ndumurimye ndarima from ego uririmira nyene we nisuka ego ndarima from abantu bunjanira niki oya ndarima sinokwibeshya ko ntari umurimye sinovuga ko nkora mu biro je ndarima ndashaka kumenya wiyumvira ko nabimenye gute ko watirijwe aha je nanje sinzi impamvu wararirimba je sinzi impamvu from ego sinzi impamvu gusa birashuka ba wantoje babikubwiye kandi sishobora kubiguhakanira kandi ndabizi ko ivyo bintu nabibayemwo hariho filme nigeze kubona wakinyemwo wari ufise donc wari sexy cyane muri iyo filme kubera iki baguhaye igalore yo kuba sexy sana bakakwambika ukambara impuzu ngufi kwa byari bivuye kuki byavana na hole nyene ndimo bamaye ego kandi urumva ntiwokina winjiye muri boîte nk'akarorero hanyuma ugenda wambaye ibitenge oya cyangwa ugiye kuri piscine uje nambaye ugenda wambaye jeans oya ntibikunda kuvuga filme ijana na lore kuri wewe filme ibintu bitatu ifasha nibihe filme ikintu ifasha je ku bwanje ndaryoherwa iyo ndiko ndayikina ndiyakira ikindi mparura inyigisho kwanza mba ndiko ndatanga miyo cinema mba ndiko ndakina ikindi cya gatatu numva nifuza kubona mu bukuru bwanje ndi narashaje kubona cinema nakinye nkire muto nkazereka abana banje nkavuga ati ahantu yari jewe navyo biraryosha wowe waryohora ugibiki jewe inja ibintu ukunda kurya bituma mwizosi havyibuha nkuko kose no je ndakunda gufungura ubugari tu nta kindi ntakantu sinirobona ibintu bisanzwe oya sinirobona ryo mara muganda kunda fungura ubugari barabivuga ko vyibusha ukuntu kugira mwizosi hateye nubwo bari imizingi 6 barabimbwira ati umugabo ntavyonzi ntibivamwo barabimbwira gusa ntavyonzi kandi nanje navyisanze ko Imana yarabikoze ari mu bakobwa beza ngaho Gitega no ntahuzi urazi Gitega abakobwa bahari reka je ntari cya kabiri ndi mugufi ariko ndabishimira Imana tu none bumengo akantu kubugufi ugumukagarugara cyane kuba ndi mugufi mbwiye ko ndi mwiza nibuka ko ndi mugufi wabikunda washaka kube muremure ndabikunda Imana yarabikoze nako nabaye ikimuga Yesu wangu sinabaye ikimuga ndakomeye ndi mugufi mugabo
ibisigaye ataye nyene ni fresh urashima basi ndashimira Imana tu ntaki ubiri kose ni bimwe kandi umukobwa bambara neza nga muri igitondo amaze uba wambaye ubaje ariko nambara ari rero jewe ngo ndumunyabujumura sasa oya birasanzwe nta bintu vyatanye urabona nyene ko uberewe kundusha merci ariko urabona ko uberewe kundusha oya kirato kizimba kije from kandi wari umumeshante burya nabonye kujanisha birimo ikirato ni rouge blanc noir harimo noir hakabamo rouge na blanc ku muntu agacagaruka kandi rouge iyi harimo blanc urumva ko ugerageza wapi tu ariko uraraba ati ibi bintu biraza kujana byambaye nyene navyambaye ntabibonye gusa uri kunjana kure from kandi si vyiza none bisanzwe gaje umuntu asohotse abonwa na benshi sivyo none n'ibintu nabonye ndeke kubivuga nayo ariko sinasohotse kugira bambone nkuko urabona ko tireti yugururutse je ndabikubwiye yugurutse yugare nibisarisha no wabibonye gute ariko umunyarusaku si vyiza ariko rakangutse ako karungize oreka gukanguka niko kabi ako niko kabi ako kanyuma niko kabi urazi sasa rero jewe ndifuza ndakunda umuntu ariko arakora cyane iyo uri kurakora ibikorwa by'umuntu nivyo je ndakunda ibikorwa by'umuntu kuko ni gake nkunda umuntu niyo mpamvu no mu buzima busanzwe ntakunda umukobwa nkunda ngo dukundane ngo nkunde oya kora igikorwa gitume je ndagukunda rero kuba uri kurakina film no munsi ushobora kuba ufite intumbero nyinshi sivyo wavuze ijambo ati ndakunda ivyo ndiko ndakora ejo nzovyereka abana banje abana bo muri kazoza canke abana bahari ndashaka nzovyereke abana banje bahari ubu nawo muri kazoza nawo nirije kuvyara muri kazoza mwe poracishura tu urafise abana sishobora kwihakana umwana wanje ndamukunda cyane umwe ndamufise umwana w'umuhungu umwe ego siri ko aroma ego kandi kakabi oya ngashinze kwanza nagahungu ego nzogwa kafise imyaka ingahe karafise imyaka 5 bafise inoti nzoce ndaguhaka oya ni haragera yo cura yaba nkabanda ajya kimyaki wabazokwicagurira sishobora kumucagurira ego akunda kana ka cyane murabana turabana kariga kariga gakunda iki ibintu gakunda nko kurya ibintu gakunda cyane ibintu bitatu akunda gufungura cyane arakunda kurya umuceri ikindi ikintu kiva nko muri alimentation cyane cyane arakunda biswi naye mugure nka muzanira maze babanyita papa oya tu birasanzwe rero wewe ni wanyemerera nzomugurira biswi umwana wawe yaramubwiye ko ndumufana ariko bizoba bipfana n'intumbero ubizananyemo nubwo nto bizana nkaguha wowe kamushira sawa hapo sawa aho ni sawa from ewe ngo warabutse ubwo nta nturi mu bakobwa bamaze kugira deception nubu batari bagira ego vyarashitse ariko umunota umwe inkuru yavyo gato no tuvyihoze tureka gukorora amosozi ndabibona amosozi oya subira kubibaza oya ntusubire from ariko ndabona mu maso nyene ko hari gihindutse uzomunjanye kure kandi sori mbabarire uzomunjanye kure tuvyihoze ivyo sinsubire ariko Imana gusa utuganire kubimaze kunyohera Imana gusa ikintu kimwe uhanura umukobwa nkawe kugira nibizomushikire n'umuhungu yabikoze ntazo n'abandi bangu ntibazokora nk'ivyo yagukoreye tu kugira dutanga impanuro ku bantu bakora dukurira sivyo none ico nibisanzwe impanuro ku mukobwa nkawe kugira ngo yokore iki nibizomushikire yokwirinda ibihe hanyuma umuhungu kugira umuhungu ntazoboneke donc ntazogira umuntu amwanka nkuko woba umwanka umuntu umunsi kubera ico yagukoreye oya gusa ikintu nibuka nuko nibuka tu yuko mu misi yahera narifise novuga ubushuhe burenze wari ushushe nari ya mukobwa wanakarashushe vyatumye vyarakare mvyara nkiri muto cyane ariko vyafise imyaka ingahe navyaye mfise 16 ans 16 ans mfise 21 merci beaucoup abafana banje jewe narababwiye jewe ndafise utuntu twanje si ubwenge nihaye ni Imana uranka gukinyishura à la fin twagitoye afise imyaka 21 nubwo yanse kuvyishura twayitoye ku mwana afise imyaka 5 yavyafise 16 ans merci beaucoup inyuma yo bushuhe curavyara inyuma yo kuvyara ego ndabishimira Imana tu ko umwana namuvyaye ndamuvyara neza akaba hari
sivyo ariko sico no nashatse kwigisha abakobwa bagenzanje nashatse kubigisha yuko boza barihangana kwanza bakihangana kuko kuvyara ukiri muto ntibiba vyoroshe ego ntibiba vyoroshe ni ibintu bibabaza sana birababaje gose nanje mpanura abahungu nkatwe twese hamwe abahungu nkaca mpanura nk'umuhungu nk'abahungu abo bahungu batera inda sivyo barahemuka sana pana barahemuka hariho abahemuka aho ego hariho abahemuka muga benshi barahemuka ariko wewe wabibonye kuri umwe ego ugasanga yaryamanye n'umukobwa sivyo ico gihe bakiryamana ego aravyakira neza urumva muga maze kumva yuko kanyanyaye agaca atangura kumukwepa si vyiza ni vyiza kurerera umwana hamwe vyashitse bikaba sivyo ukamenya ati uyu mwana ntegerezwa kumurera ukimvira mbe uyu mwana ntamureze ko ntazi ikintu azovamo muri kazoza gute ndishobora kureka kumurera ukamurera wiyumviriye basi kazoza kiwe ego wewe waravyaye ndifuza ungirira abakobwa bagenza cankwe ukintu ndaciyumvira wewe uravyaye ugize chance umuhungu aragufasha buri kimwe wanashima aranabwiye ati ntugumi wanyu ndakurehiye inzu ndakurasiona ndakwambika n'amavuta ndakugurira ukisiga like naho ugiye gutembera je ndashaka kudeplacer cyane nkakubwira ati tora 20000 sohoka nawe uryoherwe nk'abandi sivyo aragukorera ivyo byose mera kubwira ati je ntiharagira ko ndongora n'ivyagera bizoba uyu muhungu wamufata gute no novuga nta rukundo ruba rurimo ivyo byose nubwo wobinkorera gute ego ndabishima kuko biriko ubikorera n'amaraso yawe sivyo ariko ntibiba biryoshe ntibiba bikwiye hatara simvuze ngo ntibibiba aravuze ati sinditegura like tubihurizeko kubera iki yoja kuronka amafaranga yo kuguma gusohokana akugura ico ushaka cyose ariko akabura ayo kugushira mu rugo ni bimwe bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo dukunda amaronko ariko suko abakobwa dukunda umuntu adukunda sivyo ko hari abakobwa nabo n'urugo batagwitwaramo neza ego birashika ariko ivyonye ntibiba bimaze ikintu nyamukuru nuko umutipa ashobora kukoreka nyimba Kenya akoreka ubukene bwiwe akwandikishe akakwandikisha ukabona vy'ukuri ko ari umugabo wiwawe akagushikana mu rugo ubwo bukene bwanyu mukabusangira cyangwa ubwo butunzi bwanyu mukabusangira muguvuga ati je ndubatse urumva mugabo harima wewe umukobwa birabaye birashitse uratwaye inda sivyo uravyaye ariko aragufasha c'est vrai wewe uratahura neza ko kugira umuhungu donc agire avyumvemo neza gukora kijya kintu kuko si ikintu gico gupfa gukora uratahura ko biva ku mukobwa ego n'umukobwa arafise koma wewe nta mahera bareka gusaba umuhungu ahubwo agusaba motivation agusaba kumenya ati mbejo ntwabana uzomfasha gute mu rugo ivyo byose surtout nk'umukobwa wa Kanyaro vraiment wewe ari wowe umuhungu wo mushiramo umva ndakubwira ikintu kihari sivyo ariko tugomba dushira amakosa yose ntubone ko abahungu gusumengo abahungu bose si bamwe kandi sabanyamakosa bose n'abakobwa benshi turafise amakosa vyara mu nyumga cumengo ntatahura umugabo niki kuko umugabo sister umugabo n'umuntu yaje nakobeje tubura umukobwa mugabo dusubire kwa kijya kintu wavuze ngo umugabo gufasha kira kintu cose igashaka kubikora afise vision avuga ati ngoma ndabe abibamwo gute ese ntuwo kumpombya kuko ari nk'umugore umukobwa muvyarana akavuga ati je nuzu ransohokana aya mahera murinze mufata umwanya wo kuryamana umugore akatwara amezi 9 inda sivyo akayivyara uba wamaze kumenya ingeso yiwe sivyo gute woguma unkorera ibintu binezera ariko ntushire mu rugo bisigura yuko ushobora no kuntera n'iyindi nda kuko ntushobora kuza ngo nanke kandi nzi yuko undihira inzu uransohokana impuzu ndayikeneye uragira iki urayingurira uransukisha hanyuma ucuza kumbwira service yawe ndayanke oya hariho n'ushobora kuvuga ati jewe ndifuza kuko wenda gukunda ashaka kugutwara hariho umuntu abavuga ati je ndifuza kumutwara umukobwa neza mu nzira ndamutera iteka nimba bijya vyarabaye sivyo birabaho ngoma ndamutera iteka muri famille yo cyane urumva ntahave nyene nk'impene akavuga ati twirinde d'abord twirinde ko twarinde ndigira kabiri birabaho bariho abo bahungu bameze uko kandi bari sawa ariko akavuga ati je nimba mbona mu mwaka umwe reka nipange mu mwaka umwe umwaka ugira kabiri tubitegura ntibibaho none wewe niwo kwihangana
si ubu ushaka kubaka ego aho ni bon ese nko kwihanganira 2 ans kugira ubane no no vyihanganira mugapana ivyo vyo kuvuga ngo ndagupangira oya ivyo byose abikora ariko aragufasha ntaca areka kugufasha none uco yagufasha aho nti hari gihe atogaruka aza gufasha abantu oya hano umuntu mwarenze mu ivyo byose woja kumfasha wobimfashiriza no mu rugo iwawe gasinavuze ngo nashize ko akarorero kuko nta muhungu numwe yoko nkagufashiriza umuntu wawe kandi biraryoshe gufashiriza umukobwa wawe hamwe azohava neza nivyo from je kwana ndagushimire ku manuro duhaye nanjura ndabashimiye ego wow kandi uri serieuse sana kandi rero ngo uciye serieuse kurusha none bivemo baje twenge na gato ndakunda gutwenga sana sinareka gutwenga uvukiga hino nyene Gitega ego none Gitega ifise komine zinga ngeni yumvire kwanza shaka uyumvi baki kandi uvuga Gitega aho giye bujumbura ko yari humvuka ndazi ko ifise komine zitatu ariko rikuntwara muri vyinshi ahubwo nashatse bon birajanye ariko uvuga Igitega yeko sawa none hari komine zinga kandi kwibagira birashika kandi no hari amakomine menshi so Fofo je ndishimye kwanza uyu munsi guhura nawe no kuvugana nawe nanje ndashimye ya utubazo tubiri tugenda utambaje n'utu kandi ntutinye ndakubaze wewe ububazo wumva wogenda umbaje nka buri cyangwa butatu kwanza mwitwa bande Andi mubahehe nahavutse kubera iki waje kuntegera mu nzira nariko ndacyamo sinagutahuye natangiye kurondera kukuvumbura guhera kuwa Mungu ndakubura je ndarindira umuntu bashanda muronse ariko uba ndahazi wari kubimbwira oya kandi nashanda kuvumbura sivyo kuvumbura utese ari sivyo nashaka nda kuvumbura nyene vuye ngo mu gikwembe vuye kuwe nivyo ukunda nivyo bikore dupinga imbere ya kamera kandi tugapinga ntuzovuge ngo futa ngo hindura ngo nabihevye ndanse dupinge oya ari twopinga vroma ndavyo shaka nkorenga uvuga dupika je ntabishoboye mu minsi 2 ndashaka guhereza 200 oya navyo shaka vroma navyo shaka umukabare womora nguyeyo umbwi navyo shaka rero winwera amahenken n'amaki ebana niko takabare nk'ijambo urabihevye gira rero garuke kuri eglise baragukina ikibazo barakigumije ndavyifuza ikintu rero ntibagiye kugira cyo turengeza ikiganyo kakaririmbo rero twende numba ari mw'ijyo y'icenda namavye ntayo nzi ushima ndazakwemera tu mani reka kunyoteza reka kunsonzesha canda tushazuja muri restaurant ndirimbo basiga twa 5 secondes basi sindi muri mood kandi kera umeze neza cyane oya nubu ndameze neza basi interview gira kabetse uzondirimbira enzo kuririmbira byemeye abantu bumva twakoranye ikiganiro bamwe ngo twabanye neza ariko candi ni retrova twakoranye ikiganiro ciza nimba haraho nagukoshereje umbabarire cyane oya nana hamwe nzonyidogere twavuye imbere ya kamera oya ntacyo bitwaye ibyo twakoranye byo sinakubahutse oya kiretse yuko wakoze ibintu tutari twateguye tutari twavuganye nta gahunda twari twahanye ndabisaba ikigongo mbabarira okay wambabarira ntaribi umwana mwiza ateza kubabarira umuntu kandi umwana mwiza ateza gukundana ego nawe naronka mu inzu cyenda gukunda cyane nkonda mu bijanye n'iki kawo bwana bwiza tu aya ntabimenye bwana bwiza oya noye je ni birari tuzoza turabana nka rimwe mu mezi 8 umva ari cyo bitwara aya soko cyera gushimire je mbe ni mamande mama Ikram bisigura wakabash turi kuranshisha je sinzi ibintu mbazi yo ndabikura wowe umenyera biva abonye muri weza nashize sindiko ndagutahura gusa ndaguherekeza rero aho warugiye tugiye aya ndijana hariya ko ari wanyemereye tujana oya yara kadugo nyene wabona ati ndashobora guporomoka bakansova nyatari ndagushimire cyane basi Fofo ko twakoranye ikiganiro cyiza nanje ndagushimiye cyane anti by the way umukobwa mwiza cyane merci beaucoup kubera ko mbaje izina ryanje kandi urize ntaryo narinze ariko uri nukuri ntaryo narinze nta kundi bigirisha
asukigirisha ko wiyumvira iki none niko niyumvira nyene ibintu vyinshi kandi wanashima sinari ino tu ndabibona nyene kuri nko muri Kongo oya aho hafi barahati hano kure. Merci beaucoup ASE TV. Mbeba abahita gutaha turi Kuri stade ino hari kino siyo ino naho hari stade sawa ijoro ryiza baramutse. Thanks so much ASE TV, ndabakunda cyane. ASE TV, every story matters.